Mwese mudukurikirana ku rubuga rwacu rwa Apprentissage Niyongabo, ndabaramukije. Turi mu kiganiro cacu tumenye intara nziza ya Gitega na kahise kayo. Ubuheruka mu gice ca kabiri c'ikiganiro cacu twaraberetse ahubatse icibutso c'ubumwe bw'abarundi, turabereka ahubatse ibiro vy'intara nziza yacu ya Gitega, turanabashikana n'ahubatse inzu y'iratiro y'akaranga k'Uburundi. Ubu naho uyu munsi tuza kubashikana ahubatse stade Ingoma, ku kibuga ca stade Ingoma. Stade Ingoma rero ni ikibuga c'umupira w'amaguru cashoboye gutsindira amahiganwa mu Burundi, aho wari umwaka w'2021 ushira umwaka w'2022. Kikaba ari ikibuga gishajije cane, gisize amabara atandukanye, hariho amabara y'ubururu, hakabaho n'amabara atukura, hakabaho n'amabara asa n'urwatsi rubisi hamwe n'ibara ryera, vyerekana yuko ari amabara agize idarapo y'igihugu cacu. Nubwo rero bagerageje kugishariza kibera ko amahiganwa atandukanye, rero bavuga yuko kigifise ibintu vyinshi vyo kugira ngo gitere imbere. Bavuga yuko hakwiye kugwizwa amatwarete, amazi ndetse na parikingi yagutse. Abantu mwese murashobora kugira ikibazo c'ukuntu bayitiriye stade Ingoma. No kuvuga mu ntara ya Gitega niho hantu hashoboye kumenyekanisha ingoma mu Burundi bwose. Ni naho hari ikigabiro gikomeye cicaro gikuru c'ingoma mu Burundi. Aho naho sahandi ni mu ntara ya Gitega nyene, ku mutumba Gishora, agacimbiri ni Masasu, komine ni Giheta. Aho mu Gishora rero ni ikibanza cashimwe n'umwami acashinga ko bohubaka utuzu twa kera tuzoza turabikwamwo ingoma n'ibindi bintu bigize akaranga k'Uburundi, na cane cane ingoma. Mu Gishora hariyo ingoma zitandukanye z'ubwoko butandukanye. Hariho ingoma bita Rukinzo, hakabaho ingoma bita Ruciteme n'izindi. Twomenya ko kuva ico gihe mu Gishora haciye hatangwa gusamiranira ingoma, ndetse zirakwiragira mu Burundi bwose, ku buryo umutama sokuru wacu Antime Barasakaje ariwe yagize uruhara mu kugira ngo akaranga k'ingoma kabandanye gasasagara, gakwiragira mu Burundi bwose, kandi kubahirizwa mu migenzo n'imico n'akaranga k'Uburundi. Kuva ico gihe rero gushika n'ubu mu Gishora havuye haba ikigo c'iratiro, ikigo gishobora kugenderwamwo na ba mukerarugendo. Barashizeho n'umuntu ajejwe kwakira ba mukerarugendo, akabasigurira ibihari, akabatembereza ibibanza bitandukanye biri muri ico kibanza, ibibanza vya kera, inzu za kera, aho babika ingoma, akabasigurira ubwoko bw'ingoma butandukanye uko zigenda zirasumbasumbana. Ingoma rero zahavuye zirakwiragira mu mihingo yose igize intara z'Uburundi, aho twoshobora kudondagura mu bindi bibanza birimwo ingoma zizwi mu ntara ya Gitega. Hariho mu Burunga, hakabaho na Magamba, hakabaho na Kigwa, ahandi hitwa Hagiro na Jugwe hamwe na Mugera. Ingoma rero zikaba zarekanye ishusho nziza mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu, ku buryo ziheba zikemezwa na UNESCO mu mahiganwa mpuzamakungu, zikagirwa n'iratiro ry'akaranga k'Uburundi. Ivyo rero akaba arivyo twovuga vyashoboye gutuma bitirira stade Ingoma, kubera ko arico kintu cashoboye kumenyekanisha intara yacu nziza ya Gitega ndetse no mu Burundi bwose. Turashimiye rero umutama Antime Barasakaje, we yashoboye kumenyekanisha akaranga k'Uburundi abicishije mu murisho w'ingoma. Ahari Imana ibandanye imurosa uburuhukiro bwiza. Akaba ari ngaha rero dusoreje ikiganiro cacu tumenye intara nziza yacu ya Gitega. Twabatembereje kuri stade Ingoma, ubukurikira tuzobereka n'ibindi bibanza bitandukanye
tubasaba kandi kubandanya mudushigikira mu kugira amajeme na paka. Akaba ari ngaha rero dusoreje ikiganiro cacu tumenye intara nziza yacu ya Gitega, twabatembereje kuri stade Ingoma. Ubukurikira tuzobereka n'ibindi bibanza bitandukanye, tubasaba kandi kubandanya mudushigikira mu kugira amajeme na partage ndetse na subscribe kugira ngo mudutere intege tuze turabereka bishasha mu ntara nziza yacu ya Gitega. Murakoze cyane. Revenons à notre émission, connaître la province de Gitega et l'histoire de certains lieux. Lors des précédentes éditions, nous vous avons fait visiter le point central du Burundi, puis la place de l'unité burundaise et le musée national. À la suite de Ferdinand Mucho, qui vient de vous présenter en Kirundi l'histoire du stade Ingoma, voici maintenant la version française. Le stade Ingoma est un stade dédié aux matchs de football. Il a accueilli la compétition nationale en 2021 et 2022. Ce stade de Gitega est magnifiquement embelli aux couleurs du drapeau national burundais. Bien que son utilité soit essentielle pour les tournois et les compétitions, il souffre d'un manque d'espace de stationnement ainsi que d'un besoin accru en toilettes et en point d'eau pour l'hygiène. Pourquoi donc l'appellation Stade Ingoma? La raison principale est que l'origine du tambour burundais et des tambourinaires société à Gishora dans la province de Gitega. Ce site emblématique a été créé par le roi Nalirugamba au XIXe siècle. À Gishora, on trouve de petites maisons traditionnelles en paille. Ce lieu est reconnu comme un véritable palais du tambour où un enclos royal a été reconstitué. Dans la commune de Giheta, notamment à Gishora, la danse du tambour se transmet de génération en génération, du père au fils. Les arbres Umuvugangoma, utilisés pour fabriquer les tambours, y sont plantés. Ce site traditionnel mérite d'être visité. Un guide est prévu pour accueillir les touristes et un groupe de tambourinaires se charge d'agrémenter leur passage. La danse des tambourinaires, avec son rythme envoûtant et mémorable, fait de Gishora un véritable sanctuaire du tambour burundais. Par ailleurs, d'autres sites dédiés au tambour existent, notamment à Burunga, Magamba, Kigwa, Hagiro, Jugwe et Mugera. Rappelons que le tambour est le symbole culturel le plus prestigieux du Burundi et constitue un atout majeur pour le tourisme. Ainsi, un projet est en cours pour faire de Gitega le siège d'un festival international du tambour. Depuis 2014, le tambour burundais est inscrit au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Chers spectateurs, c'est ainsi que se termine notre émission. Rendez-vous samedi prochain dans la matinée pour une nouvelle édition. Ceux qui ne sont pas encore abonnés à notre chaîne, n'hésitez pas à le faire pour suivre plus facilement nos émissions. Partagez cette émission pour nous soutenir et laissez vos commentaires pour nous encourager et nous aider à nous améliorer. N'hésitez pas aussi d'aimer. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. À très bientôt. Merci beaucoup. Nous remercions Antime Valença Kage pour son rôle dans la promotion et la diffusion de la danse du tambour au Burundi et à l'étranger.